yashurashuye avyara umwana wishushu umuntu yasa uravyumva umuntu yashurashuye avyara umwana wishushu okay uwasambanye nawe ashobora kuvyara ikinyendaro mu gihe mba nagusambanije ariko naguha indaro muhira canke ikivangundu kubera bazi yuko mfise umugore yego nashobora kubikorera aho babona nja mu ngundu y'igitoki witupa hano kereke ngenda kwinyegeza kugira ndakugomore kugira ndagusambanye voilà ndagusambanye yego muri ico gihe ndagusambanije soit tuvyara ikinyendaro canke ikivangundu yari yagiye mu bushurashuzi indira ngakujamwe bisaba ko bamugirira operation avyikoje kuri Natasha ati je nije ndakubwije mu bushurashuzi. Yes, bakunzi ya Gatech TV reka ndabaha ikaze nongenda bashimire mwebwe mwese mukomeje kudukurikira. Wabira no mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ciza cyane wabibonye. Wabonye view. Wa uri muri diaspora ndakubwira ngo big up sana aba diaspora babwire baza n'imigambi bazi kubaka igihugu. Bana abandi bantu barubaka mane. Wabonye iyo hotel turimo wewe? Wabonye umva kano kayaga. Urumva umuyaga wewe ahubwo bariko baratwumva ko ico kibazo mfise ko ariko mu muyaga kuri plage twage kuri plage de la Simbizi shati barayibona kuri ko irahungabana kabebe barabibona kandi na microphone gahajya hari urugacamwo bakumva bari mu akayaga microphone nta na game ndumva akayaga urumva ko kabe baribona ku ishati ibari kagaga ndakubwire ngo don't give up. Yes iyo ndi ngaha inyuma ya kamera mignonne mama bizi ko ndi kumwe n'umutumire yaba Simbizi hoho kakabara kabijya akabijya reka ndabwire ngo mudukurikire abantu batubonye turiko turinjira ngaha tugiye gukora ikiganiro batusambutse acavuga ngo urumva ukubera ngo yamunje ngo mu hoteli ubu yakashobora kubibona akavuga ati ngo urumva yamunje ngo mu hoteli ngo muri rya hoteli ngo turabizi neza ko hari icumba VIP ngo abo scene hari icumba udasohoka. C'est vrai? Ndabeshega boss. Hariyo kila kitu. Shaka umuhe micro boss yasigabo. Ntibakubona no kuvuga gusa ni. Nta numwe akubona. Nta numwe akubona. Oye icumba kirahari kandi kimeze neza. Wana ushaka ni ibyo bakuzanira byose bifungurwa. Cyangwa ukitekera. Indani. Kiravise igikoni. Yego. Urumva nk'ubara abantu batubonye je nawe tuje bakasebaza ko tuje muri mubambe. Bora barabizi neza ati kuri 7 lovers hari icumba winji wanyuza nyakabeki ushobora kuza ifitiye inyama wazitekeye neza umva ni sweet ni nema bitango ni sweet tinacharara nakira rimwe nimnangenda wa mwamikazi wakira yemo urumva ingene gihari bagifisa agasaro kagifise n'igikoni mbona ivya vyumba ne pas dérange wana nka telefone imbere yo gukora ikiganiro nahize muri ne pas dérange amuntu aza ku telefona sindamubona rero no ngaho winjire muri nyacumba uravyumva hari ivyumba vya vembare ngabirahari Mwaba ari kindiro cyumba ucingiyemo. Ico cyumba bazokirara mu rimwe gusa. Bacita sweet. Muyinga niho nari muri ico cyumba. Sweet. Kitwa sweet. Oh my god. Urumva? Iyo sweet rero irayemwo winjiye. Usohoka ugiye. Simbizi Mana kurumva uramesurira hiyo nyene, ukanikira hiyo nyene, ugatekera hiyo nyene. Kavayo nk'ari abantu bazi ataha ko nabinji. Bavuga ati bagiye muri sweet. Yo kuri TV Lovazo yatwaje gukora content kubera ndakunda nicara ahantu hari umuyaga niho nta cyitwazo na kimwe kuvyo nza kuvuga ntauza kuvuga ngo ndabikoreshwe n'inzara nauza kuvuga ati ngo kubera ngo support yahoramwe abari ndafise ai kuri Lovaz bafise Smirnoff wabonye bafise ibintu bitandukanye niyo mpamvu bavuga ati ndaza ahantu yego hanshira muri bain yuko servo yanje yumvira neza kandi ugakora umeze fresh hari ahantu ushaka kwicara kumva haranuka kumva n'umuyaga waho kumva hamwe n'icyumviro da kwikonsantra n'iminuko kwikonsantra n'induru urayibona mengani aha nta kintu na kimwe cyo tuma nakwishura ikibazo mbagije bisigura yuko ikintu cyo sinza kwishurira nga ni ikintu kiba kije 100% n'ubwenge buri fresh ubwenge butuje urabibona niyo namambwira n'abantu ati ukeneye kwiyumvira neza ukeneye gupanga imigambi
myiza uja ahantu heza so muri Seven Lovers abantu bose baba bategura imigumuko baba bategura iki usanga bagiye ahantu hiyo usanga muri ahantu hatuma mugira inziko no kirazira kujya ahantu hatumugira ugasanga muje ahantu heza n'ivyumve birahinduka ukaja ahantu amatara aguma acikagura nk'ubu nkaje nkiza ngaha mbona ko iterambere ku buzima urabona nka yeah hari iyo kiboko wayo kiboko 3000 litres bisigaye yuko amazi ntuyabura turi kuri niveau y'indwi ahantu ni kure urabyumva ni kure mugabo amazi arimwo mugabo nka ari hano ushobora kugenda bashaka content zose zihagaze none singa Frank yansanze muhira atamazi ahari tuteza kuvuga ibintu bipfuye gusa kubera ikura hano batariho niyo mpamvu rero ubu nziye ati ngomba ngende kuvuga ibintu unamusoko nicara ahantu mbona abantu bateye imbere bantera ishavu kagaga tudahendaye cyangwa imiko kagaga uri kuraramiza inyubako uri kurabona ngana ntanzi gucugira wewe navuga ati none ababo babayeho gute bo bakora reka jewe natangaye cyane uhagaze hejuru kuri etage kuri niveau y'indwi ukaraba Bujumbura ni kwibona uri hasi oya ahubwo urayibona neza cyane waruzi yuko inyubako nk'igi hari nubwa mbere ndayibonye ariko kubera izi nyubako uri kubera ndi kuri niveau y'indwi uvuga igisagara cyose urakibona okay turaba rero uri ngaha ikiyago tuvuga nikizotuma naje nubaka nanjye ikintu nkagiye cyane nk'iki nico naho ndavuga nahe nico genda ushikiye ubwira ba diaspora bose kubera ko butubaka ibintu byiza mu gihugu cacu uri mu diaspora abamudagi nico gituma ba diaspora bose bari hanze bakwiye kumwigira ko manje kandi urabona ko piscine yuzuye aya namazi yavomye sa amazi yavomye namazi ya deplashije c'est vrai namazi ahari yego aya makartie ni mashasha rero amakartie ari mashasha bisaba amasoko bica bisaba n'amasoko abe menshi rumva amasoko y'amazi ni usanga tuguma haraba ari kwarubaka vraiment usanga rero besoin iciba ni niya urabyumva abakenera ibintu ni benshi abakenera amazi ni benshi kandi ntihoro umva cuba zifata nkajya amazi yuzuye piscine hajya namazi nk'abantu bonywa ku mwaka cyane quartier yose yaje mana mugo umuntu yiyumvira akayazana ngaho kugira ngo abantu yaragiye arayavoma azana amasiterne y'amazi ayo niyo masolution tuba dukeneye kandi ntiyigeze yidoga gusa ikintu yidoze gusa yababajwe nuko asubiye inyuma piscine yiwe atayozemo mugabo umungu abana bihagiye bariko barayoga fresh avuga ati wowe mzetekana none madame unamubonye bari haje wallahi barayoga ko mugabo urumva wewe kubera amazi ipisine ubwa mbere bari bayikoze ikigira amafuite baburije ko amazi bari bashizemwe bayakuramo kugira bayihome bazibire hose rero magira nawe igihe cyo gusubira inyuma umva ko asanzwe akorera mu Budage cyari kigeze we yarasubiye inyuma mugabo vuba zogaruka aje kwiyogera piscine aje koga muri piscine tunamurambutse yitwa Machelo umeze neza yego azaduha akazi natwe tuza kwamamaza tuzana na Simbizi oya suka kwamamaza no kuza gushigikira abarundi b'imigambi yes none ni vyiza ko ikintu kija niyo mpamvu jewe nahora ninywera made in Burundi apana ngo ubu uyiko jewe nywa kavukire kavukire ibuze ngaba kavukire iri sur itono na magara y'umuntu urero ko kavukire nahora ninywera itari muri circulation cyane ninywera ibi byabo nyene by'abanyamahanga nabo ibintu bikagumara amahoro Simbizi warura hariko Gender Africa mane nenda ukumbura najeyo kabisa nagara abantu babizi ko maze business ko gukoresha je ta mahoro ngiye ikibazo unsanze gute waru unsanze gute naronze nariyongere neza man je aho ngiye byibuha warampevye man ivyo ni bihe nogoye bangonje pwevirigiye aho hamaze imisi hari amakuru guys bari barabuze aho bayakura Simbizi bite vya ubundi akazi uri kuracaganya mu kazi kose ngo nabonye bakwibasiye reka duhere kuri sije imwe imaze imisi ka trending ego musevre na support imaze imisi ka trending kandi abantu bose bamaze imisi babibona ariko hari ikintu kimaze imisi ki trending ngo Simbizi arongoye inyuma ya indwi zitatu ngo umugore agira byara ko atavuze yuko yarongoye umukobwa afise umwana nari Natt yavuze ngo
ngo warongoye ngo umugore ngo nta kuntu wewe ngo wari kurongora umugore ngo utamuteye inda ico kintu yavuze yego wakagenda naho ngo wavuze ngo n'umugore ngo yaciye imvyaro ngo haba ngo uri mwe ngo kava ngo yarakorojina none ega umuntu acimvye ega iyo nda ntiyakorojinda ninda yanse kumujamwe yagiye atariho biratandukanye ivyo ifo kutandukanya ayo majambo abiri okay ubukorozinda ninda iba yagiye mu nda wewe inda yiwe yagiye hano bita mu matrompe naho nzi aho hantu bita mu matrompe nahumvanye umuganga uwamaye amakuru ati bwa bundi yandaneri yironderera mu bushurashuzi kubera iyo nda yatwaye yayironse ari uko yashurashuye takivuze neza gushurashura yarashurashuye terme kiri bizarre wala ni gushurashura yagiye gushurashura ubushurashuzi bwiwe kuko mva nta mugabo afise iyo nda yayikuye atashurashuye hama ngo impamvu ari ugushurashuzi biratandukanye gushurashura no gusambana asambana twe dufise abagore je nkanje je nkawe nk'ubu yaba kagaga tutari kumwe babone ko tuje mu kazi hari abantu bace bavuga ati Simbizi na Minyone bagiye gusambana kubera agenda umugabo w'umuntu tandukanye gusambana niyo mpamvu no muri Bibiliya bavuga ati mwe murashurashura no muri Bibiliya bavuga ati no commet plus l'adultère ntugasamba niko bavuga rero gusambana ni adultère adultère rero ni yabubatse ni kurenga ibigo urabyumva ni kurenga ibigo jewe nka jewe ivyo twokora ubushurashuye je nanje mba ndenze ibigo je nitwa umusambanyi muri uwo mwanya kubera wewe statut wawe yitwa yuko uri umwigeme abaye ngaho bashurashura uwo bushurashuye umara niyo kaya baye kuri Nelly ati rero yarashurashuye hamwe ubushurashuzi bwiwe buvamwo inda igenda yari kwitwa inda y'ishushu ariko sha gishushu kajya kanwa haleluya amina ndiko ndabisigura neza ndakene hari ibintu mvuga mba nkeneye kumenya yuko uko ndiko ndabivuga ariko vyakaba ariko bikwiye kuvugwa turakumva papa haleluya amina yesa singa cyane amen imana ni nzita ko cyane umuntu yashurashuye avyara umwana w'ishushu umuntu yasa urabyumva ndabyumva umuntu yashurashuye avyara umwana w'ishushu uwasambanye nawe ashobora kuvyara ikinyendaro mu gihe mbona gusambanije ariko naguha indaro muhira canke ikivangundu kubera bazi yuko mfise umugore ntashobora kubikorera aho babona nja mu ngundu y'igitoki ngenda kwinyegeza kugira ndakugomore kubera ndagusambanye voilà ndagusambanye muri ico gihe ndagusambanije shobora tuvyara ikinyendaro canke ikivangundu mugabo ubu kubera hamaze kubaho amahoteli nka Seven Lovers Hotel ndakuzanye muri suite uca wita ikiva hotel niyo mpamvu abagabo bubatse baje mu mahoteli bariyubaka oya jewe ndi umuntu ngenda uko ndenda straight mani none ndakubeshe none nta bagabo baje mu mahoteli nta bagabo tuma tuvuga ngo bagiye ngo za mawimbi ngo bagiye ngo zande na zande hehe hano yene haba hari safe ahantu uzite hano hantu ntibaza gusaka garo okay ubu hoteli bw'abashurashutsi burahari kandi barabusaka bama bagenda kubusaka barabusaka ubwo hoteli bw'abashurashuzi nibwo abapeti batagira amageto saga peti kabiwabo nigashobora kuriha street mugabo ko ndabisigura neza ndakumva mugabo ivyo bivuye kwa Nelly sindi ko ndabwira abantu afite bivuye kwa Nelly yego rero Nelly Nelly yagize wewe ni bibiri kuko bigenda kose ntiyayitewe n'umugabo yubatse ko nta mugabo yubatse ukikoza Nelly kuko wihenze ukanabikora
kuko kwanza inda kugira inda ijeyo nuko iyo mibonano ubu wabikoze utikingiye urumva nyene yuko ari umuntu w'umugabo yikunda yogenda gukuramwe ingwara ico kirumvika Prenurage Simbizi wase bavuga Sifilisi Gonore Gonoria n'uturi dusa nk'utwo Gonore hari yindi rero abana ibiherehere kwikwegera ivyo bintu ico citamwe rero ucitamwo kwikinga uri umugabo bisigura rero yuko umuntu wese yabikoze mu nzira y'ubushurashuti iyo nda rero iyo mwana aja neza fresh aca yitwa umwana w'ishushu cyane ivyo rero yabikoze ariko ariruka n'imyaka ikiramujana ishirahusha birahusha hana bahati bari muri menopause niyo mpamvu azokwama yidoga niyo mpamvu niga kuzobona umubikira ko yerekana kutwengera kwe nico gituma wese Simbizi wigiriye mariage ko biriko sitegezo atezo kwiponda Isi probleme reka dukora kikuce yavuze aravuga ati Simbizi nta kuntu yari gutwara umugore atamuteye inda ico kintu yavuze eske mwatanga processus za mariage Neze yatwaye inda canke igenda ni imazi imisi nta kwezi rama processus ya mariage yatanguye mu kwezi kwa12 niwo munsi mama yadusengera iyo foto na Nelly ati wenyene yarayize kuri stati nambaye ibihuzu vy'ibishorogoto shorogoto zari ibihuzu vy'ibitenge Ines yari yambaye neza mwamikazi yego mugabo je nambaye igishati naye nambaye amazero yego umunsi wa show ya Christophe mu kwa 12 niwo munsi urugendo watanga ati mubavyeyi abavyeyi murabisinye mama turagendera dusengera uravyo yego none kuva mu kwa 12 uno munsi tugeze mu kwezi kw'indwi ko biri kose abageze kwivuka ibigera hari Oya navuze ifise amezi 8 oya noneho ivyo nye kuba niyo mwari kubikora kijya gihe urumva deje ntimwabikoze ico gihe twabikoze urumva deje mwabikoze kindi navyo igira kabiri yego yavuze yuko ari mariage forcé sivyo yego mariage forcé uramaze kuzibona nizazindi nibaza ko batagira ibirori nkabijya barigeze babona muri mariage yanje intebe yanditse ko shimwa Yesu canke amustere canke eske yari kuba mariage forcé Freddy dushimira umukire Freddy wa umukire ya detective uravyumva intebe zose yatuzaniye intebe zose ziri jupone zifise n'ama ceinture zose Iyo ni mariage iri force d'abord mariage iri force iyo budget y'izo ntebe zonyine irayikora nukuja muri état civil mariage force kwanza mugira état civil gusa nta pastori muja kurondera ebana muja muri état civil kumwe ntuzenya Franike yarabikoze Franike aragowe tezi winda umuhizi Franike umuhizi kumwe yabikora sivyo niko izo nizo bita mariage forcé mariage forcé akaza karaoke legiment music ikaza kuvugiriza umuntu yagize mariage forcé bakarya inyama mariage forcé ukiyarurira ugahaga apana mwe ngo bakwarure sija apana zindi bahagarara ku nyama apana mwe ngo bakuzanira apana mariage forcé muja mu kabare mukagira commande z'aba namba ari 70 babaje bakabazanira bakabazanira isahani mutazi niyo vyatekewe babizana kujya ko mariage forcé ucuza kuri wiyemera ucuza kuri 7 Lovers Hotel yego mugaca mugira reception yajya muri abantu nka 15 genze family baba bane n'abandi bane byo d'abord kuri état civil vyarabaye yego tuvye kuri état civil twaragiye mujyane ahantu kwiyarurira apana vya bindi ngo bakugirira ngo baguharurira kiko kimwe bimwe byo mugasho bavuga na mugasho by'abanyamerika kiko kimwe ati banagenda kimwe cyo muceri warajye ukanasubira ukiyongera wowe umbise utahaje wapi kwe rero mariage forcé azareka kuroga abantu avuga ati Simbizi yararongoye habwo nashime kwa narateye iteka entertainment uravyumva
none iyo namba ndamutwaye kubera afisine yego sashe nibangaye none oya Jackie nashimye wa yaba force itafu bere nice igihe atwara inda nece agenda kwana Satubi yari mariage force nibananditswe bake baga n'abasambanyi baga sina abasambanyi ahubwo baga barashurashura ku kwego baga n'abashurashuzi icambeje Simbizi Satubi na be nice barashurashura bya vrai Nubona ko Fizo na Edith baciye babana. None kintu cyo kubana Simbizi baragize etat civil. Wowe kintu cyo kubana mu gihe umugore n'umugabo bavyumva mvikaniye. Wowe kintu cyo kwibana ugifata gute ibintu by'ama celebration est-ce que ntivyogira wowe bishaka? Hama umuntu bakundanye bakibanira uko nye. Celebration bigira ufise uburyo bwo kubikora ufise n'inshuti. Burya abagenzi nibo baguhitiramwo. Dushimena satubera guterereye. Umuryango n'abagenzi. Ikintu cya celebration. Yego. Hari genda za diaspora benshi urabizi ko generateur cyane n'aba diaspora ndabizi ba Jure 26 live ndanamushimire cyane ba Nontro ba benshi ba Boris man je urumva ndakubwira basura bandi cyarico je muri aba diaspora baranyereka ayandi ma groupe barimwo bakanyereka ingene aba diaspora bazanga baje gukora imanza usanga bage bakabaterera 130 nyuma uzobona mu mariage akaze nyine ameze neza bona nyine baza bipazwa nk'amave wite nk'umunani nk'iki manake baranyereka ingene yego bari mu yandi ma groupe samwe yamuteye dolari 1000 200 kiti mugabo bari bo kuri bo ari hanze abaca baza ngaha baje gukora mariage kati yafuse bakaza kutwiyemerako sivyo mugabo jewe urubanza rwanje kugira izo celebration zibe nabantu babonye ko ndabikwiriye yuko bafise kunkorera ibintu bimeze neza urumva maze gushimira nka Maître Muvayo Jean urumva Maître Muvayo Jean Zamvuga ijambo nagiye kunsabira umugeni agira ikitutu byose ikibanza urabyumva Maître Muvayo niwe yakoze ibishoboka byose kugira ndo nk'ijya podium yarizimbye cyane ya podium yari haje kandi vraiment je Simbizi yaramfashije ibintu bikomeye cyane gose kugira ijya podium ishobore kuboneka urumva kuko hajya harakoze uburyo butaburenze urumva uko bigenda kose biragaragara yaramfashije cyane urumva badingi digi rugamba siko muze barejimo music urabyumva namubonye urabona ujya musi mbagi mene muhira ujya mu musicien yaje rimande hari umu diaspora wundi yari yambwiye ati jewe ndagute yantereye ivyunguka acarenza akambwira ati nzogwa n'abamizisi rero bya munsi byahuriranye nuko ni mandi n'umuprofesseur yarafise basanga ama diplome bicaye bangombwa yuko acavuga ati hari umunsi zotse urativwa ivyo byose nabantu bavuze ati Simbizi wewe turi reconnaissant yicumariye societe para entertainment gusa ati wewe societe hari abantu kwisi bavuka babaho kugira bagire ntibabebo gusa Simbizi ndakubwira ikintu ukiraho nyene hari abantu nivya binaza ndakubwira reka tugacishe mu kuko kabagakenewe hari abantu babona ku marezo sociaux bakabita ibirofa abantu bavuga ibintu bidakenewe mugabo jewe nta misi myaka myinshi nayimazeko mugabo jewe je te trouve reconnaissant mane ura reconnaissant mane kandi ngenda bikunda uzi ko abastari maze kurangira idiri like ukamurangira idiri nyene ukamwereka wamubwiye ati none mane chora none basi na déplacement basi ngo yango wabindangiye kubera ko ndabishoboye hagira isi ko bishoboye kubera ari warahise eka nuko nyine umuntu ubu mumvise ku mutima nuko umuntu uvuga ati uyu muntu wewe nkawe nk'ibintu maze kunda wewe sindana barokora aba no kunzana ngaha muri 7 that's nkararaho basi kararayo muri suite Tudakunda umuntu rero dukorana haba kumvikana no kuba reconnaissant rero abantu barakubona ko uri umuntu ari reconnaissant kamemera umuntu w'umwizego voilà nukuri nta muntu numwe urashaka kubaze meme na Freddy Freddy wenyine yanyitelefoneye ambaza ati kuri mariage yawe ubona jewe nokora iki karapara byo kuvuga ngo ibiki wenyene
iyaba umugore namutwaye ngo nuko afise inda nije nari kumurondera Fred ati Fred harabavye ukamutakambira wewe ngo ibyo by'intebe tubireke bambaye umwana akeneye impundu bazivume yanterera you understand yes me namubwiye ati ikintu mbone ko hoterera muri decor ati ibindi byose twamaze kubiriha byose bimeze neza intebe muvayo yamaye ikibanza kingico ngaho sivyo yego urumva ibindi byose undi yamaye avuga ati je nzokora ibi decor urabyumva magana decor urazi ko ibizimvye avuga ati decor bari wo muri Top TV wo kwa Landry promoter n'umuntu yaba yarashimbye decor yanje azokontakte bari kugira mu connecting n'umuntu yankoreye decor ama nimero yaratakaye kubera nkuna umva sa Nelly oya sineri no ya okay nanze ngo ni kaniri we ntabwo ari kaniri nako kaniri utagahaye kiraka Nelly umunsi wa mbere tubonana namubwiye ati je ngene ugira decor acambwira ati decor yajya ahantu ni miliyoni 7 mugabo yararengeje decor haje oya decor ya byose canke decor gusa y'amantuze y'intebe gusa decor kudekora haje ahantu ego urabyumva umuntu yangiriye decor numero zo ni 71 194 302 on profite okay tumwamamarize n'ubundi nta myaka ijana yego ukenera aza kudusubira azumviriza urabyumva so ni bari ya mungonectinzeko yego urabyumva decor iraba mugabo nawe nta tuntu yabura ari ibyo usanga Freddy yego bo hari ibyo twarishe yaramara menshi amamiliyoni menshi yabaye twabaye pay yego nivyo yarafise savoir faire n'ibiki byose biraba ama déplacement n'ibiki man byari ibintu birebire sana yego ivyo byose rero ku muntu uzi neza yuko umutwaye ku ngubu ivyo nivyo ntabyo gira yego abantu bagize baje bagatigita jewe ikintu cyabaye gusa muri eglise barambaje ati kwera eglise badusengeyemo nibasengera umusore n'inkumi mu gihe bashurashuye afisinda kwera gutuma ibipimo yego mugabo je natwenye na mwamikazi je narababwije ukuri muri eglise methodiste uni ndababwira ati jewe umukobwa ngomba gutwara urabyumva naho tutabana nsanzwe nkora inshingano z'umugabo atahe wawe ni twebwe ikintu mudukora ni muhezagire abashikanye isezerano gushitsa isezerano no muri fiche ko na complete nitwa complete nk'abaseribateri mwa complete nk'umugore n'umugabo kuko nubundi bagiye kudushingira twamaze bwa Etat civil ni yabaye umuntu akoze ibintu mwe nivyo bagira ko urabyumva niyo mpamvu rero n'umusore n'inkumi bazi yuko bafitaniye umwana canke iki nibazi batinya kugenda gupropa ama eglise yose yarafise formularité so uvuga yuko umuntu mwaravyaranye canke igihe kashabiga icibwa no bivana context ibintu biba birimo inkumi waramuteye inda murindira vyari hama mugende babaheza muri ico gihe nibahezagira umusore n'inkumi bahezagira abashitsanye isezerano bazero abantu nabwo ari bijuju jewe urusengero bazimpezagiye mu rusengero rwa mbere uri mwincabwenge nyinshi nabwo representante gare wa ni president wa Sena umviriza representante gare urusengero nsengeramwe ni niteka Manuel representante wa Sena umupastor yampezagiye mengo ni chef protocole wiwe kandi mama ega Simbizi ofete bitana ubwira est-ce que urumva yuko abo amate eglise bagutuma ibipimo ku bitaro bya eglise umva nta manyangu zana kandi inda ukugenda byo pastor ambwije ukuri inda iraboneka urabyumva udurabe igiti kiri kwimyembe tujuru hasi uzahasanga amabuye yego usanga musa basuma ariko batera usanga musa imyembe usanga amabuye kiri mu rupango ari gusanga cyane buka muhera mu buyenze hari igiti cy'abakiyuko micungwe wazamva kiri hanze rupango wazamva ku mabati papa usanga no ku mabati ariko amabuye ibibuye bisigura yuko utaragira igihe utegwa amabuye nturabawe
rero ntuzotinye yuko umuntu agutera amabuye kandi ntuzohe gukora ibyiza ngo nuko baguteye amabuye habwo rero ivyo nivyo bigukomeza rero jewe novuga yuko ndashima cyane abantu bantera amabuye kababe baragukomeza nibo bankomeza ya mabuye nyine niyashongereza kuri fondation urabona n'inzu kukrotire usanga bacashiraho n'amabuye pembeni ya deco jaje amabuye sindayata ndayatora Jean Profite urabyumva nivyo nabwiye na mama cyane mama no namubwiye ati mama no azambwiye ari nk'ibikomantere bishobora kuza ko aramva mama n'umurongozi muri eglise kenamwiye tune nk'abene bintu bariko baravuga ngo papa ngati mama none ukuri nukuzi yego ingene nahezagiwe ntubizi dossier yanje iri muri eglise ntuyizi ni ahubwo shima ko ndiko ndavuga yego umunsi wabayeho wumva yuko ntariko ndavugwa mbezo gutera amakenga kubera ico gihe ubuzima buzoba bugiye kunanira hariho umuntu yambwiye baza umuntu yambwiye arafuha bisi kandi byarambabaje nabwira umuntu yambwiye ikintu simbizi yambwiye ngo simbizi nayo twari tugaga commentaire twavuga ati simbizi avyibushe ibiki nibiki ashama ngo simbizi ngo ndaguhaye ngo umwaka umwe ngo naho uzobucumva bagasha uri henda umva hari abantu bagutega iminsi man hari abantu imbere urazi iminsi kuva bayinegeye bro ndakubwiza ukuri je ndakubwije ukuri inyuma y'urubanza muvayo yarampamagaye beti yambaye ikibazo kimwe ati wowe ukora iki kubera urubanza twakoze ntigeze atahura exactement nawe nibyo ariko arabona mama wenyine no mwijambo yavuze ati ubu ndatahuye yuko Idrissa afise abagenzi karenge vraiment naco nashumvise nari nati ntiyavuze ngo urubanza rwanje ngo haje ngo abantu bo muri famille gusa wewe ngo kwabaye nesi yego jewe singira abantu bingwiza murongo yego umuntu uzokumva atitwa ngo mugenzi wanje uravyumva so mugenzi umwe sinzi ko umarazi ko abantu bagira ama commentaire kuri Facebook batukana cyane yego ngo ivyo bintu ngo birazi baga no kugura ntibagura bagani bla 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 they talk too much jabagenzi banje sange ba talking too much sivyo nange bakora ibikogwa uravye nka team ya Tour de Centre DJ Daddy Pasi kandi kindi atazi simbi Ingo live band bakaza ngaba ba D1 bakaza Natasha Labamba akaza karaba Natasha we yaje yifitiye n'urubanza rw'umwana wiwe ikindi najo simbi tutazi ukiraho nyene uzi ko abantu batajije nka je par exemple je na team yanje urabonye ko twaje kugenesha mwe ni mwaje muza kungenesha twaje kugera kubera imande ni yaje za kumvugiriza umuziki muhira ishobora kuba igiye musa tamwanya wari uhari karaba sase ni yaje karabasasi yari karaza baca mwiba ishakoshi irimwo laptop irimwo ibiki byose cyaza mu byo kubironda hari abantu bataje hari n'abandi bantu nabo bataje ibaze turi no bari bazi yuko ngo ama invitation ari exige yego ibaze vraiment urubanza rwari ruri open kandi umuntu yambwiye ngo mbabarire ngo jewe nta invitation nta gusaba invitation ko je yumvuga ati ngo nsora ama invitation sai kuranga niyo ndayakwiga yego namwe cyo mihari ngo nakora mu invitation je nayo wamaye urabyumva jewe nukura ama invitation nasavye yari abantu bafise amagenge gusa yego Bantu Boy yego Empire Avenue Ingo live band kandi nandika ko uko nyene Ingo live band Empire Avenue bazari group kugira bategurira table uravyumva so yagatek kugira ngo minyore kugira bategurire table hano bicara urumva rero mvuga yuko rero ivyo abantu babikoze dabone bari kubikorera umunyamafuti bose bari kumbwira ati sitwe twagutumye gutera iyo nda voilà nk'ijambo Natasha yamubwiye Nelly avuye mu bushurashutsi Nelly yagiye mu bushurashutsi indira ngakujamo bisaba ko bamugirira operation avyikoje kuri Natasha ati je nije ndakubwije mu bushurashutsi je nirirwa ndiko ndagenda ndirimba ati muvyare ku rugero
ico gihe Natasha yarafise DJ UNFPA Yes. yarimba indirimbo ziki amashure hama bace bumva ngo jango nagiye Ati no. kuko ndazi wacu ugenda ku mastati ushimira ati Natasha yamfashije gukorora inda. Yes. Natasha barabivuyemwo. Rero na Nelly bashaba abantu basohoka Nelly kuvuga Natt yari yifuza yuko ibintu bigenda uko. Yeah. Uravyumva? Rero yababajwe nuko nka Masarende arimwo bangahe? Harimwo benshi. Segihembe bande Ni benshi. Haro je abantu baza haza Segihembe n'umugabo. Segihembe n'umuyobozi. N'umugabo arubatse. We ntarubaka Segihembe. Ubwo nagerageje Mariage. Azoyigira vuba. Okay. Urumva rero? Reka nitwobimara. Yeah. Novuga yuko ibintu Nelly yavuze na fatiro bibi. Sana aucune importance. Abivuga rero kubera akabonge afise kandi n'urwanko rusanzwe tutu n'inzigo yabyumva byaranze yuko anavyibuha cyane aho umunyamakuru aricara garura ideni yatoye muri page ngena nigeze kumwandikira igihe kimwe mana charambroka namba yibaza ngo yagiye guhenda page yuko afise umugambi wo kuzana ibikoko igitega zozana ingona reka tuzirindire katurindire murajya amatete Nelly ndamwumvira ikigo iterambere riri kure nk'ukwezi simbizi nitwabimara ko ubundi tuzugusezera bye ndagushimiye cyane nawe ndabashimiye cyane bari umuntu wanje byatari mani big up sana